what do you want me to do this time? In a cappella. A cappella. Oh, Yeah. a cappella only? Only or what you need? Yeah, it's okay. If it's a cappella, it's okay. Yeah. And I will not be silent. I will always praise you, Lord. As long as I am breathing, I will always praise you, Lord. Just continue. Merci beaucoup. Oh my God. Another one. You change everything and you make the way where there was no way. So talented. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Mwese mukurikirana Dunda Entertainment turabaramukije. Amahoro. Amahoro. Mwatubwira izina ryanyu? Uko Fils Anelka. Fils Anelka. Fils Anelka. Twakubonye uriko urarida mbe ni kurida canke ni kuririmbisha? Nakunda ririmbisha no kurida gusa nico kimwe nakunda kora hajya. Nakunda rida indirimbo ya Fils Anelka niryo zina ryawe canke? Niryo zina ryanje. Irindi zina? Indi zina ry'ikirundi ni Ndayishimiye. Ndayishimiye. Ibi wabitanguye ryari? Ibi nabita kwiga indirimbo gukoresha indirimbo. Nabitanguye kera ahonye mu 2021. Niyo nabitanguye. 2021. Ubu turi 2026. 2026. Ni imyaka itanu. Imyaka 5 wageze kuki? Imyaka 5 narungutse vyinshi ginashika hano cyambere na ama technique menshi narinzi nka utwovuga ama recent runs ama cascade les suspendis zose nabimenyeye hano biciye ku murongozi Fisto Smith. Waducishiza ko ku karirimbo kajya mwari muhejeje? Ko twari duhejeje. Avuga Haileipada you can never fail. Haileipada you will never fail. Komeza? Oh. Akandi basi? Akandi. Nkaki wawe for example? Ayo wanje ni karasoka gusa. Urafise indirimbo zingahe? Ndafise indirimbo 5. Ikibazo kihari ni giki kuvuga yuko ugafise katarasohoka? Ikibazo gifise nuko yuko icambere arizo naraheza amanani amakupra mwamwe zinarazejeje izindi nazo kugira ngo disoke ndarindiriye umuntu yemeye kuza aramfasha byekanye indirimbo avuga ikintu mwene data Fils niyo yiyemeje kuzomfasha ariko mbwa ntarabitanga bimwe amaze kubitangura arizo maze gukora amakava kwanza zaba gusa zabandi maze gukora amakava muri studio. Bwira abantu aho kava zawe ziri. Aho kava tanje ziri kuri YouTube. Sindatanga guposta. Mugabo uracegwa? Uracegwa wewe? Bientôt natanga guposta mimi no kuri TikTok. Nikyare bwira abantu bikazanura. Pesa? Bwira abantu bitegure kuja gukuraba kuri ya bitegure vuba natanga guposta ama video menshi amakava menshi. Byukuri ibi bintu byakugiriye akamaro. Yego byarangiriye akamaro kanini cyane bwa mbere urumva bwa mbere naririmba ariko ari ibintu nirengagize. None gutinda urabizi mu Kirundi? Gutinda. Gutinda. Ni mu Kinyarwanda. Gutinda no guteba. None kubera iki uri kurateba kandi ubona isi igenda inyaruka? Kono cyenda bibona je ahubwo sindiko ndateba. Kubera yuko uri kuriva inyuma. Kubera yuko umuntu igihe cyo kigeze kandi igihe kiravuga. Nkuko Bibiliya bivuga ngo Imana niyo igira ikisha umwe bugufi gashira wundi hejuru. Amen. Amen. Rero umaze kugera ku rwego uja imbere y'abantu karirimbisha canke ukarida niko bavyita mu Cyongereza urumva ko ubuteye intambwe. Yego. Byaca bisaba rero yuko byukana
na n'inguvu zawe zose bakamenya Fils Anelka au niveau national mu Burundi. Burundi kandi urazi kubera ikirundi abanyarwanda bacumva benshi usanga bakurabye nabo kujya turaba babandi ba Vestine bande urumva ko watevye mbo je sinshaka iyo zinajyo shaka kwizera ko natevye utwemereye iki muri iki gihe turimo utwemereye iki ndabemereye yuko paja TikTok igiye gusohoka vuba uzorengana 2026 bien sûr que oui atacurakora no ari ikintu nzokora umwaka nurahera umwaka uzorangira nakoze ikintu kidasanzwe I believe it urakoze bwira abantu rero icyo wiyumvira wibona he muri 2040 ni je nibona as a great man kuko biyavuga ngo par la grâce de Dieu turi abo turi donc ubuntu nibwo butugira abo turi uno munsi kandi nibwo buzotugira icyo tuzoba ejo reka nkwe impanuro nkeya ndaguha impanuro nkeya Fisto wamumenye ryari namumenye aho nyene muri 2021 uko wamubonye niko ubu no munsi ameze uko namubonye oya ari impinduka gatoya yarahinduye kandi ntuvuge gatoya ni cyane yaragiye hanze ubunya ari mu inshuro zirenga imwe bien sûr que oui wewe nawe gute jewe urumva je ndumwana wewe cyane ndumwana wa Fisto urumva mwana na papa umwana arashobora kurenga imbibe papa atarava mu gihugu sivyo nshatse kukwereka yuko turashaka turacama ubugufi musi y'amavuta ya papa nshatse kukwereka yuko ni uguma musi y'ibirenge vya Fisto udashaka kuduga basi nguce mu mugongo udugire nko ku ngazi urazi ko umunyeshuri ashobora kurengera umwigisha ndabizi aha ni ikintu ngombye kukubwira hera uno munsi nturindire Fisto abe umwe mu bantu bagize bariko baragusunika yego hajya reka aragusunika ntubibona shiramo inguvu ahubwo urengera ivyiyumviro ariko arakugirira uzobirabe kumwigisha twe turafise abigisha batwigishije ruguru icongereza ariko hari umunyeshuri no yageze ino acaja mu makreb aragira icongereza yagiye akimubwira nko kumenga avuye ahandi hantu atari Bujumbura aca aravuga ati mwana narakujije aca yongera dusigurira yuko burya umwigisha twigisha 20% 80 ari byo wironderera byasaba rero yuko utoguma muri Fils Anelka utubwire yuko mu kumunani asigaye ameza ngahe asigaye ameza 3 ane no musi ni turiro lo 3 mu kumunani lo 3 azoba arameza ane uzoba umaze gusohora indirimbo ikintu giza kibenze neza tuvuge amen amina uvuge amena urakoze cyane turagushimiye ku kiganiro waduhaye nange merci beaucoup ego urabona ko abantu bagukunda barankunda cyane ego n'umurongozi wanje ndaca bugufi muri iki gisi umurongozi wanje nyine nganye nawe yamfashije byinshi ego mpamvu tukiko turamwubaha amavuta n'ubundi burya baheka utisimbiza araca kuremera acagenda hepfo ku gisuso akicarako kandi yari kuduga ku mugongo ukamushira hehe kwizosi kugira abone iyo wowe utabonye nicyo gituma umuvyeyi ashira umuntu kwishuri sizo ga mugenzi ego murakoze mani bahezagire mwese iya Ridunda Entertainment merci beaucoup
mumuha amafaranga n'umugari tumuhe n'amahera ahari